komine yacu rero uno munsi Imana yatugabiye abashitsi baje kudufata mu mugongo nuko bumva ko turi ku kivi. Reka rero ku izina ry'abene gihugu bari hano banze tushime cyane ko muyumviye kugendera iyi komine yacu mubicishije kuno mutumba wa Kavumu. Umutumba wa Kavumu ni umutumba umwe mu mitumba 21 igize ino komine. Umutumba mwumvise koko hari ibikorwa bidasanzwe by'iterambere. Ivyo bikorwa rero ntibazobyishoboza uko babivuze bataronse ababashigikira. Komine rero yashidakora kugira ngo uno mutumba igisagara kibushwaremo na cyane biciye mu mabarabara, biciye mu kubaronsa umuyaga nkuba, biciye no kubaronsa amazi ndetse n'ibindi bidasanzwe mwene gihugu akenera kugira ngo abeho. Groupe Bene Samuragwa y'Ibujumbura yarateguye runo rugendo ko kuza gushigikira bene wacu abene gihugu b'umutumba wa Kavumu komine Kanyosha kugira turabaho bagejeje ibikorwa by'iterambere. Ivyinshi biraboneka kandi twongera tubashimira n'abantu bitanga cyane, barashaka kuba heza mugabo akagira abandi bashaka kubabura gusa. Ivyo nivyo tugiye guhagurukira mu ntara ya Bujumbura kugira iterambere bifuza baze barironke ryose. Komite y'iterambere kuno mutumba izitegura umwanya ari samedi mu bikorwa rusange tuhashike ukunyene mutubona b'intara ya Bujumbura kugira twige ikibazo cy'aya mazi, kuko ubuheruka ino narahaciye ndatangara kubona mwaritanze kuronka amatangi nk'aya y'amazi mugo ugasanga ngo amazi ntashika. Navuye ahambabaye numva nyene nuko sinatahukiwe neza ukuntu abene gihugu babura amazi kandi iterambere mbona ryari ryarabashwayemo. Iki rero cy'amazi twaragihagurukiye aho bifira hari ya ruguru turahafise n'amafoto tugiye kubishira mu ngiro kugira amazi mu yaronke kandi n'ubu ndazi uko muri ko muravoma. Sangwa Samuragwa twese ugwaruka turuhamagara gukunda igihugu ubwo twese turasaza, sivyo? Abantu bakirugwaruka muhaguruke dushigikize ibikorwa igihugu n'abakirongoye atari mwavuye mwe ntagira umasa kubahenda. Nta politike navuze ariko nivugiye ko atamugufi atamuremure uri we wese umugambo wose urimo ubwoko bwawe bwose urimo umenye ko ukunda ibikorwa byanye n'icubahiro Samuragwa wacu turagushira mu muryango wacu kugira ngo ujane natwe. Umva rero twinuba none mugabo uri kinebwe uravyumva nawe ikinebwe ntayigenda. Aba bana bose bagira indero nziza bave mu ngeso mbi bari barimwo mu byo biyumvira byose, abana bige baje ku mashuri bagumeyo bige maka uri mu ishure yite ishure ubutashe muhira afasha abavyeyi yongera abana mu ikaye. Ni mwebwe kazoza kejo, ni mwebwe tuzokura ngo mustane wa komine Kanyosha, ni mwebwe muzova ngo buramatare, ni mwebwe muzova ngo mukuru w'igihugu, nese mwebwe none hari waza kazo mukuru w'igihugu. Ni twebwe nyene, ni mwebwe nyene muri ngaha, ni muco twahamagara kwiga kandi cyane mubaha abavyeyi. Twubahane sivyo none donadone twubahane, mukuru yubahe muto nawe yubahe nde, sivyo vyiza none ntagire mukuru mutuma zubakandamiza ngo bakubita inkoni, oya azobayenga muzoyengayengana. Rero muri make yampembwa nkuramwo amafaranga yo gufasha imfuvyi n'abapfakazi buri kwezi, nkaca ntako nkatora ko amafaranga yo gukora ibikorwa bya iterambere byo gushikira igihugu kuko niyo canyibarutse. Dukoresha iki imishahara yacu abakora akazi, abakora ikiyede bazana 2,000 canke igihumbi bashaka niyatsana n'abasenga turayatora tugaterateranya yose tugaturo igiseke tujana hari. None mbega hari umuntu yobura 200 none no tijana naravye kuzo ko nyene nubwo ibikorwa byambanye byinshi mu ntazi zitandukanye aje nitwaje imifuko 10 y'isima kugira ngo izobafashe ngaho ku bikorwa ngaho. Imifuko 10 twayizanye mu ibahasha muzoyigura mu ishikani ngaha. Imifuko 10 nizo buri cifasha nawe no mbonye n'imifuko 2 tuko zatari hato sivyo none umva ari na 10 nizo buri cifasha
ahanyu rero nimushime mukenguruke murakoze.